Abafunzwe bahura n'ibibazo bitari bike, bimwe muri ivyo ni nko kubura ababunganira no kubafasha mu manza zabo aribo bashingwamanza, hamwe no kutamenya ibikingira agateka kabo. Ishirahamwe ntabariza rifashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu kw'isi hamwe n'ubuserukizi bw'ububirigi mu Burundi, rikaba ryatunganije inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abashingwamanza mu bijanye no guharanira no gukingira agateka k'abafunzwe. Uwurongoye ishirahamwe ntabariza Jean-Marie Nshimirimana akaba amenyesha ingorane zitandukanye abafungwa bahura nazo. Ubwa mbere murazi ko hari igihe abanyamahanga bafatwa bagapfungwa, hanyuma iyo hageze ko baburana hari igihe batabazi ururimi baza kuburanamo. Hariho ababa badafise ubwenge bukwiye, aburumva kuja imbere y'umucamanza n'imbere y'uwo banganya atiza amategeko atazi kwisigura neza. Urumva ko uwo muntu bamwe twita abakeha bwenge ko birashika umukeha bwenge akoze ikintu kimujana mu ibohero aragenda. Hariho ubundi burorero, murabona neza ko hari igihe abapfasoni bapfungwa, iyo bapfunzwe abagabo babo hari igihe baca bizanira abandi bagore cyangwa bakonona itunga bari basangiye, adafise umuburanira urumva acagenda akahorokera muri uwo munyororo n'ibindi. Umwe mu bashikirije inyigisho aramenyesha icatumye batangurira ku bashingwamanza n'ingene abafunzwe bokingirwa mu gateka kabo. Twifuje ko twohereza inyigisho zikomeye abashingwamanza, kuko cyane abashingwamanza barafise uruhara rukomeye cyane rwose mu kumenyekanisha amategeko n'amabwirizwa, na cyane rero imbere y'umunyororo bakamubwira iteka ryiwe kuva akikarumvirizwa n'umushikirizamanza canke ariko arumvirizwa nyamiramabi, akamenya ivyo afitiye uburenganzira n'ivyo adafitiye uburenganzira, kugira ngo iteka ryiwe rigume ryubahirizwa gushika naho urubanza abariko arakurikiranwa ko rushobore gucibwa. Mu Burundi rero cyo kimwe no mu bindi bihugu vyo kw'isi yose, abanyororo bari mu migwi y'abantu bitwa ko ari abantu bari mu ngorane cane. Abanyororo rero kenshi na kenshi nko muri bihugu vyacu usanga abantu batazi n'amategeko, n'abantu usanga batazi amategeko abagenga. Iyo rero umuntu ariko aranirwa n'igipolisi agafatwa, haraho usanga umunyororo atamenya iteka ryiwe imbere y'inyamirama birikira mukurikirana, imbere y'umushikiriza manza abariko aramwumviriza, n'imbere amaze gushika ahapfungirwa ntamenye iteka ryiwe. Aramenyesha kandi akamaro k'umushingwamanza mu iyubahirizwa ry'agateka k'abafunzwe. Ubwa mbere ho abashingwamanza n'abantu baba barazobereye mu byo kwiga ivyekeye amategeko, kuko nta muntu ashobora kuja mu gisata c'abashingwamanza atiza amategeko. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri, mu rwego baba basanzwe barimo hari ico bita conseil de l'ordre, barafise ingendo n'inyifato babwiza gukurikiza iyo bariko barakora igikorwa cabo ca minsi yose, twokita mu gifaransa deontologie. Hariho rero ibwirizwa ritegekanya ingene bigenza bariko barakora ibikorwa vyabo vya minsi yose. Ivyo rero biri muri iryo bwirizwa bwiza kubikurikiza kugira ngo agateka k'umuntu bariko barafasha, bariko barakurikirana urubanza, bariko barafasha mu kwandika imburano, bariko barafasha muri iki canke kiriya, kugira ngo agateka k'uwo muntu nawe kubahirizwe. Iryo shirahamwe ntabariza rikaba rimenyesha ko mu minsi iri imbere izo nyigisho zizohabwa abakozi b'ubuyobozi bukuru bw'amabohero, hanyuma hakazoshikirwa abacamanza n'inyamiramabi.